avuze ko byamucanze iyo nkoze imibonano mpuzabitsina nikingiye mwumve ntiyavuze nikingiye ncangwara infection maze gupima kabiri ngiye kwa muganga banyandikira imiti yo gukoresha bikanka guhera ubukurikirana nabisabiye bampe urushinge kuko iyindi miti vyari vyanse infection nayimaranye 6 mois ndayimaranye 6 mois n'akazi biranka ko ndakajako maze gukira nariruhukije umva yimaranye 6 mois ataja ku kazi kora nyine yararemvye hama maze gukira yariruhukije none ubu vyagarutse urumva kandi narikingiye cyo ntaramenya sinzi ko ari kiba cyo gukora imibonano mpuzabitsina nuko biva kuri protection uzotubarize ko udukingirizo dutera infection ku badamu n'abakobwa twese turabizi ko kugira abakobwa bagwara ingora zifatira mu bihimba by'irondoka niko n'abahungu nabo nyene bazigwara guco ntazi sinzi niba abahungu bobo batinya kwivuza nk'abakobwa ndini iteka ryo gukumenyesha yuko nimba ufise ivyo uvugwako bahora bivuga vraiment gusa ko ntamucaranye ngo kwa muganga barabivuga atari buri barabivuga rero sinzi cyo abantu batsuko ntibavuga urinde wewe kuri nosi ashinaga kumeshwa ari bakwicarira ko bikiyago kandi naravyumvise n'ingwara ziteye ubwoba jewe natubigire gute afumana guherekeza usanga bise ubwoba bwo kwava mubwira cyangwa ati je nwabikuye no mugihe atabago ni wabimpaye agwe banyikwegeye ngati c'est toi duhere kuvuza wewe abantu bari gushikira je kuko naje shora kuzosura kunyongera ni bamvura Siren Vibes TV. Bonjour, bon après-midi, mwiriwe mwaramutse kwa bakunzi bose ba Siren Vibes abaturaba bari mu bigero by'abamama abapapa abajeune bakiri bato bari muri âge moyenne abakiri bato ba adolescent yambu cyane mvuze ivyo kora kundazi ko dufise amadiance yose mugabo hari gusanga hariho imwe yadugijwe n'abantu bakuze ugasanga n'abajeune cyane iyi nyere rimwe n'abahungu benshi entretemps iyi emission y'uno munsi yarekora kwikoramwo umugabo maybe that's why harimo abahungu benshi bayira urambona ama commentaire harimo abahungu benshi hari abahungu bacu bafana bacu basana Jean abadukunda en general turabaza abo turabahara abantu turareba amazina mashasha none twari tumuzi rero turashimira abantu Big Zo yazanye ariko muce muzabara byose uradusabira nayo nusini baza kwaca batora baratora bacagura izo nguvu ni nyinshi nibagonde induru z'abagore anyways kuramuka bivanga byose tagarutse kandi nyuma mwaka wose twaruka bidumi mushiro boyfriend dushira boyfriend ya ndakara ku telefone ushaka kumwitaba ego hatwa abantu bamaze kudusabigana c'abagabo gusa mugabo je nagwe niyumvira Big Zo c'est vrai areka je mabuye ata film abuye je saka mabuye cyayita abagabo kuza kuvuga ubuzima bwabo harabishaka c'est vrai kandi unagara telefone ahora arabi ikiganiro la fopasi yararavye ico twapostinze kimwe cya Emery Asho rero abiguye uno musi urabaye mutumire officiel telefone girasona ni telefone yica yaho yumviritse araza kubana amayide anyways ni hagera tukabona ko hageze ko tushaka kuronka abagabo bashaka kuba bi-exprima nka Big Zoe ku buryo boza bakigisha abandi bagabo mu biganiro vyabo c'est pas ngo nguni pako ngo ufise experience nini yango no mwigisha wa mbere kwisa yapfa kuri umuntu gusazi kuvuga kora ko natsuko turabigisha abatari no kuvuga twe turatinyuka kugateka tubivuge hama bafise experience bace baja mu commentaire twe twabugurira umuryango nabo bace bavuga anyways iyi ni yitwa Gatochi ni podcast imaze umwaka ubunye turarenze twayitangiye mu kwa mbere nyene ego twaposte tournier décembre ngo duposte cyane urumva ko turamaze umwaka mwaderuka kiya twerukiye nyuma ya Emery ariyo yatwinspire nashima imisyo no munsi tuza kubaganiriza ko
je twazirakoze hama Regis Barigume Big Zoe yeah ndagize yambo bavuze ngo ari abantu batanguye gukurikirana gose kubera jewe urumva nanje kandamukanye ndagize yambo umwaka mwiza umunezero kandi gusubira kwicara hano kuri ino ntebe kugira ngo tuyage amasije kenshi aturaba adukorako mugabo tukako kuyavugira mu ntamatama ugasanga juste iruhande yawe ari umuntu yarakeneye kuvyumva kuko ivyo bintu bimukorako kakora twabigize bitavugwa bigaca bihera umuntu wese afite ikibazo muri iyo domaine aca kigumana kuvumenga nibanga nta muntu numwe kuri no sagira ingorane yiwe wenyene yisangije agira ikibazo yiwe wenyene yisangije kimaze kubica umubiri coco cyitwa ngo ni rare yego haba hariho n'imiburi buri mu bantu 60 umwe canke mu bantu 100 umwe kimaze kubica umubiri coco twese umubiri turawufise donc ibibazo vyinshi dufise chance zo kuva tubisangiye hama n'ivyitwa ko biri rare ntuzobura mu bantu 30 babiri bagifise kandi ugasanga biragufashije rero urumva akamaro ko kubiyaga sikubera tutagira isoni sikubera twubahuka ni kugira ngo ibikwiye ivyubahwa ego vyubahwe mugabo bikwiye kuvugwa cyangwa c'abarunda tuza gukira ingwara rayirata ivyo twifuza ko bikira ko bivaho ko bimenyekana ngene biba traité canke twavuze ibintu vyinshi kuri YouTube agatoci rafise ntuze yayo yonyene ni waraba agatoci kuri 7 Vibe cyangwa propose album yose iri kubiganiro gusa twagize rero nimutumenye muri no mwaka uzuraba ivyo ari byo twarubahutse nga twubahutse kugira twigishe rero niwagumana natwe ntuzovyicuza abantu baratubwira nko bitumaze igihe tudakora ngo hewe ngo jewe ngo wapi kweri ntarungungira ngo nasuye kuraba ivyakera ngo yose ntoreko barakora ibishije ndakudaraba ivyakera ngira ndayimaye navyo nyene kandi ntashaka kumara ama video arenga igihumbi ari kuri YouTube uko bigana gose television za nkubura fa pasora postinza kantu mwagize na dramatic kera gose muco ubona yuko umva naho ugomba ukabora karavye kaje gasuye kugaruka kaza ari gashasha kandi television za kera twarajya amaro diffusion n'andi yagusa ahubwo se zimwe twa tutabikikora uretse ko abantu babidupropose twari turi muri chômage technique ngo basi mutuza k'ibiganiro vya kera twegeze kubikora kera entreto ngo nyene ego kandi birarabwa kuya kicambere cyane ngo nikirikira mumengo mandiko ndabaha umushusho amen I'm like nta bishusho ndabazaniye oya je cyimviro ndagifise cyimviro ni cyuko haja ko live kuri 7 Vibe abantu bacha bandika mu commentaire batanga ama idea mu commentaire live naho ta muntu yoba ari umutumira ari ngaho muri studio hakaba ari kwacha kubiganiro vya kera kuri live izo barabigira none ego mwaragira vyo guturuna ikiganiro amacahiza akakubwira ngo live iraza kuba 15h woje kuraba live 15h ko muri kuraba ikiganiro cabaye caheze donc ibari live mugabo hace donc bishora kugumiba kukuruva ibiganiro ibihumbi nivuga sabire birashaka kuba live minsi n'iminsi atanuze akozi kwasi kajui sinjona nipatia idea tunasikia sasa tuvuye ngati tukanoganza mukazobona ivyo ma live biko birango bingati ni idea big zo yaduhaye mu kiganiro kubera urumva YouTube meme no bihugu byo hanze byinshi narabonye sinzi ko murabona ari umuntu nkunda guposta abantu birakunda kubatwenza mugabo ntiba binatwengeje rero biri seriyo mugabo mu Benino igisha mathématique kuri TikTok dakujije big dakujije ari sirgo cugirije igihe cyose Ora yo igaze Racine Cadedo Et tu me dis de ne pas paniquer là tu as semé la panique dans ma tête. Comment? Les gens yakubiza ko video vuga guru musagira twereka igerego 0 = 10. Bodo bose oya getsa. Turabikwemereye birangara mbwira ko tugo. Ujya mu bire baruka kumupropose umva YouTube irarabwa gose baruka kumupropose nenda propose Amazon Prime cyangwa iki ko imugurire page nuzewe ya YouTube ni ya TikTok umenga ni Instagram bayimugurire en fait abariko bashaka guhindura YouTube imere nka za Canal Plus ibe television bazane twebwe ngaba abagore kuri YouTube so tubatanguriye cyabona kujya umuntu harashiki muhira aziko agashika yatse Netflix cette fois-ci bashaka guhindura mitwe y'abantu YouTube baze barayatsa kujya ushitse muri kuri television umuntu wimvira kwatsa watse YouTube rero umva diku hari hiki njana YouTube ndayiraba cyane nka Netflix I mean YouTube basi YouTube ni aba créateur si de content ibi yabiri ku bintu bishasha
mwene date usanga hari makama filme shashi imwe ugasanga nimwe mu kwezi rero umva YouTube shaka bayitware kujyana ko ndakubwira cuko iki ntuze uwakije YouTube uzoca ubona ntuze zose following ziri live ziko ziradiffuza quelque chose muri uwo mwanya rero umva umuntu haje yakije televiziyo akaja abona Siren Vibe live agaca klika agashaka ari kiganiro gishasha bien sûr canke gasanga ari kiganiro cakera taravye cyangwa ati agaca gwa kuri Bface yonze atari bwabone canke kuri dramatique bikini kintu nk'ibyo akadekuvura canke ikintu nk'icyo rero urumva kuri zo function nka televiziyo nibaza ko na monetisation zo cihinduka entre iyo ndayikeneye kwera bayizane kubera amamisi yakera atadusura kutugaburira bushasha azocaguma ntazosubira azoguma birasaze rero badafana YouTube vraiment arambwira ngo shira televiziyo kuri Canal Plus nje gukora yiki YouTube bon moi maybe konzo bikora mugabo je suis pas inspiré ko imeta hari yanya kora ko je YouTube umuntu wose akeneye kwira barashaka kwira bavyoroshe facile ku telefone mamega yawe ntukeneye ngo kuyabona ngo bla bla ibintu birefu bien rero nibadushamo kantu kandi baragenda yemeye ko mu ambassadeur wa YouTube mu Burundi n'ugesera bwa duki voilà soit hari kantu yavuze Big Zoe ariko aracishako ati uja gukira ingwara arayirata numugani twakuze twumva turawuzi kandi nibaza ko ukora kubera ko uvuze ingwara niho hava umuntu aguhaye ati nkukizira nkukwe shaka ko warowe ja kurondera umuganga w'inaka canke nanyoye umuti ko yatwa twivura gasanga guhaye paracetamol umuntu je yampaye umuti w'inkoro ashaka umva inkoro irandembeje yambye ndaguha umuti w'inkorora yo mana iramubura mugabo ntaco umwe ko yaravuze ko nkorora yaramaye umuti yuza kubukora ariko wamfashije maragazima ntiwakora ndamubujije anyways hariho rero umukunzi wacu umwe mu bakunzi bacu akurikirana ibiganiro byacu byose ko ela précise ko araba byose rero yareka arabana gatoche hama yarafwa pass twakoranye na Emery hama acha aratingwa ariko nabivuga avuga ikibazo afise turavuga nti burya twibira tugora gose kuronka aba expert ndazi ko abantu baravuga ati yamwe ariko ndero mu expert kuri kino kintu mugabo si coroshe defarige go barahari mugabo kubabwira baze mu kiganiro kuja kuvuga ivyo bakora canke kuja kwigisha abandi bantu kubasi ugasanga si ibintu abiri sumpamagaro ni ibintu bigoye mugabo nsedi reka basi tuze kubivuga ko hanyuma mu bantu badukurikirana mbebe ko ari umuganga cyangwa expert aza kuja mu commentaire cyangwa aza kuturondera bati noja kuri televiziyo mugabo reka umuntu ndamufasha canke habonetse ushobora kuza nawe ngaha byo bari byiza gusuma kubera ko si wowe nyina agwaye canke akeneye kuvugwa donc mugabo uwo muntu we yuwahutse katubwira ati James kino kibazo tukagira reka tumuhe iyo chance yo gushaka kuronka inyishu kuko jewe ntazo nari mfise bizo ntazo yari afise mugabo maybe ko mu bantu igihe ujanga de turaba hari ngo kuba afise inyishu kashaka kumufasha aratwandike message kuri nimero ya Siren Vibes benshi murayitwa turakota kuyiposta kenshi aravuga nti bon yaratwandikiye jewe kubera ko abantu benshi hagiye bandika ko bazibandikiye jewe mugasi jewe bite Oziane ndumunywa yanse Oziane entreta arazi mazina nje yose ndumunywanyi wa Siren Vibes ndayikurikirana ibihe byose buruko musohoye ikiganiro ariko wakoze ikiganiro numva kirankozeko ariko simbona ico nohindura byancanze bantu b'Imana mwumvirize iyi message mufise umutima wo gufasha uyu muntu canke abantu bafise ikibazo nk'ici wiwe canke wo kwiga kubera ko turavuga tukeni turaba expert mugarigije tuvuga kantu gasanga karafashije umuntu kagenda ragatahanye donc umuze kuguma muringa avuze ko byamucanze iyo nkoze imibonano mpuza bitsina nikingiye mbere yavuze nikingiye ncangwara infection maze gupima kabiri ngiye kwa muganga banyandikira imiti yo gukoresha bikanka guhera ubukurikirana nabisabiye bampe urushinge kuko iyindi miti byari vyanse infection nayimaranye 6 mois ndayimaranye 6 mois nakazi biranka ko ndakajako maze gukira nariruhukije umva yayimaranye 6 mois ataja ku kazi kora nyine yararembye hama maze gukira
yariruhukije none ubu vyagarutse urumva kandi narikingiye co ntaramenya sinzi ko ari kiba cyo gukora imibonano mpuzabitsina nuko biva kuri protection uzotubarize ko udukingirizo dutera infection ku badamu n'abakobwa ushobora gusanga atari jewe jenyene gusa n'abandi bafite ico kibazo nk'ico murakoze muheza gigwe alors numutumire wacu mwatwa mwavyumvise ko ari adukurikirana umukenge cyangwa umukobwa afise problème yo kugwara infection si wowe nyene uko abivuze hari abakobwa benshi bagendana infection hebura twarana n'abantu bari hanze iburaya bafise ubuvuzi buri hejuru usanga umuntu afise infection ayimaranye amezi n'amwe cyangwa amaranye imyaka byaranse ko ayikira uwo rero yavuze yagize nti jewe burigiye nkoresheje ubukingirizo nikingiye ngo gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa infection umva yarivuje aramuha ibinini ntiyakira yayimaranye 6 mois baramuvura asaba n'urushinge arakira mugabo après asanga gukora imibonano mpuzabitsina yikingiye kandi asanga arayigwara rero umva yabajije ati est-ce ni ubukingirizo bumutera izo ngorane mbega n'abandi iyo bishitse bakora imibonano mpuzabitsina biyikingiye baragwara ama infection canke ni we wenyene alors abantu mufise ubumenyi muze kutubwira mu commentaire reka tubanze tuvuge igituma ino message tuyisomye igituma ino message tuyisomye yetwandikiye inbox bo gushara kuvuga uti nibanga n'ubu nibanga ko ntimumumenya ntawe twavuze mugabo nuko yavuze ikibazo gishobora gufasha abantu benshi shirtugika twebwere bikatuzana ngaha ho kumurika kandi ngo twabivuze kumurika ahantu hatabona hamwe ku kintu cuko abantu yo bagwaye ku kuboko kubera twese tuhabona cyangwa tukubaza atabana wabayiki biroroshe kunivuza aro nubato yo navyihuza mugakora twese gwatumaze atanu yabayiki tekera aho hantu basanga uhanahivuje kubera ico mugabo ugwaye ahantu twese tutabona nta numwe aza kukubaza ati ni sawa aho hantu habayiki ko nta numwe habona mva haroroshe kunyegeza mugu ko horoha kunyegeza niko chance zo ko hagutera ingorane zigwira kubera ni ikintu kibi uri kuranyegeza rero hoho y'ingwara icigenda igacigenda ikaja mu bihimba vyirondoka ahantu hama hafutse iminsi yose urumva umengani ntihavugwa nta nimvugo iri suri tuziye gukoresha gira umuntu abwira uwundi ko agwaye aho hantu niki ayo mabanga yose n'ivyo bintu byose n'ibikibuga cavyegeraniriza hamwe ko kiza guciga ikintu kica kigira inguvu nyinshi zo kukubabaza no kukumerera nabi kubera bitavugwa okay ntiturigo tuvuga ngo bibwira umuntu ari wese mwicaranye ashobora kwatogira icyo gufasha mugabo basi jya kwa muganga kuko abaganga bari specialize muri ivyo bihimba vy'umubiri barahari ariho bakorera kuruta ku bindi bihimba vyose basi jya kwa muganga uretse kubibwira umuntu mugabo je kubganje nimba uri umuhungu kubibwira umuhungu mugenzi wawe nimba uri umugabo kubibwira umugabo mugenzi wawe cyangwa basikuja kwa muganga cyangwa nimba uri umugore kubibwira umugore mugenzi wawe ushaka gusanga solution iri juste iruhande yawe mugabo wa force yo kubigira ibanga naho yavuze ko yagiye kwa muganga nizi ni chance ariko aragwiza zo gukira ntituzi ndagyari yagiye kwa muganga bigeze he exactement kubera kurumva niyo problem bakobwa kenshi je nkavuga bakobwa akora ko mugabo nkamwibaza ngo ingora zigora abakobwa gusa n'abahungu barazigora kandi jewe muri agatoki arafa pasi I was like iye niyo ngwara ni ngwara ifatira mu vyirondoka niyo na syphilis sinayinze ko ari ngwara ifatira mu vyirondoka rarumiyo n'undacaza tunare vya muri siriko syphilis ari ngwara ifatira hari niyizwa hubwo jera inzira ingwara y'inzoka ni ngwara zo mu nabivuga ngo abantu banjishwe no kutamenya turagenda gatuzi ngo turazi ivyo tuzi gusana na kimwuzi donc c'est mieux ko umuntu aguma yiga donc naye amamisyo yacu umuntu avuga akavuga ati yakanda gatwaye naki wanje rero umuhungu ashaka kwimvira ngo maybe ngo jewe ivyo ntibindaba kumvuga ingwara z'abakobwa mugabo twese turabizi ko kugira abakobwa bagwara ingwara zifatira mu bihimba vyirondoka niko n'abahungu nabo nyene bazigwara guco ntazi sinzi niba abahungu bobo batinya kwivuza nk'abakobwa ko abakobwa bobo c'est comme ça ikintu kiri shameful en fait abana abantu ngene tumeze na ikintu deje kigiye hano hatabona niyo hatoba kutinya ushaka kuvuga uti ko
kubera abandi batariko barabibona je no kwibandaniriza umunsi wanje Yeah. peut-être igihe kiba kitaratangura nyene gutera ingorane za vrengo nyene ngo babare umererwe nabi canke utangure kumota nabi mu bantu ibintu nk'ivyo ukumva umenga urashaka rero a force yuko yo kubihometa domain yo kuvuga yuko ko abandi batabibona batagira iki rero gasanga swat umuntu ashobora kureka kubigira kubera izo soni zo kwimvira amaca kwa muganga namburi impuzu imbere y'umuganga hari habaganga aribwo buhinga bwabo babimenyereye ko abantu baje bashaka bambura impuzu imbere yabo donc nta kintu na kimwe kandi yo akosha rumaze kwambura impuzu imbere y'umuganga ndejewe yego ugwaye ngwaye none yari mujya kwa muganga atagwaye je wapi kweli muri simura mbona wapi naravyaye mvuze wapi kandi naravyaye yego wewe 2026 usundi mugambi bandanye mugabo ngwaye wapi je rero reflexes mwana amangira igihe cyose ndavye abantu kuri piscine mwana ndabana kuri piscine nkavuga ukabona washitse agatutsi kawe hejuru ufite uruvuka baraba ukabona yuko nta numwe realiza quel niveau atambaye mugabo ko turi kuri piscine abantu bose ariko bambaye bose ko bambaye canka abagabo muri sona ukaraba inge kubera mwese umenga murahana umwe ariko mwambaye umenga ni bisanzwe mugabo se twese tuvuga amagara umva hageze kuja kuri piscine twese turambura hageze ko abagabo baja muri sona ukanza n'abagore barabajaye bitetse abagore bagegeze impuzu zikaguma ari nyinshi bose barambura rero kwambura umenga kamguse tfasi ni wowe ugwaye ntitugira tujane twambure rimwe turi batanu kandi ari wowe ugwaye kujya uruzambura uri kuri piscine ukambara gahuzu kambereka gufi indi party yose itambaye cyangwa uri umukobwa ugasanga hambaye habiri gusa hewe ni kibazo cy'amagara ni kibazo cy'amagara ni kibazo harimwo kibazo cy'amagara uko giteba niko kizo gutwara amahera menshi cyangwa niko kizo gutsinzigariza amagara niko gishobora no kukwica uko ucivuza kare niko kaba kantu gasanzwe hamugasanga uranashoboye no gusinyara abandi bagenzi bawe surtout nuwo muco kugwiza ibintu bitavugwa abana tugabaye umva abakobwa man twaribaza ko hari igihe kwere duhura n'ibibazo ko gutinya kuvuga vraiment ugasanga uhuye n'ingorane utari guhura nayo kubera juste wumvise ati je mvuge bace bumva ati narabikoze ko urumva hari ingwara se bari ziva ku bucafu ku matoilette hari ziva mugabo hari n'iziva ugati kameme yinye vraiment hari ibintu hari akantu wakoze rero kumva utese n'ivyo akora kandi ubikora kandi ntushobora kubikora urumva nukuri nuko bikora gutera isoni uzabikora kandi isoni zawe ntizikuvura isoni ntiziguhindurira ingeso bazigenda wivuze dutabara amagara hamwe bashaka guhindura ingeso uze tugusengera nubundi nibyo nukuri kose nimba ushaka guhindura ingeso uze tugusengera wowe urumva ko hari problème uri kumva quelque part hein d'abord umusore hari musi tugeze kwa turakora imisoga na Big Zoe na Kadike hama tuvuze ko abakobwa bashaka kwiyagaza hari waracukanguka jare birashika utangwa zigira ngwara usanga uri kurashaka kwiyagaza kwigira tugasanga uri mwibarabara biranze ugati yo ndapfuye sha ninyegeze hehe gacha kwiyagaza cyakwa muganga gubuti ndetse uragwana no kwiyagaza ugira uhwere mugabo kwiyumvira kuja kwa muganga kubwira muganga ati je urumva ebana madimisi numva kweri swati hari amaodeur swati hari ibintu bivayo ntazi ngene bisa swati ndababara ukunuku kugira kuvura bitarashika kure ko yabivuze Emery sinzi ko abantu bayiravye mwashoje kubitahura yabati umvire izi ngwara utevye kuyivuza hari gihe ushaka kumegana akantu gato kakwagaje ngene si c'est pas grave genre ni too much ugati nibisango nzo kivuza ejo curonka akazi kenshi papa nyene urabutse mwanya kuja kwivuza ejo haya kandi kakabiri uyaganza inshuro zibiri hirya ejo hamwe usanga umuntu yivuza agana na infection kwezi kose muko kwezi ntuzi ibintu byamaze kononekara mu mubiri wawe hari ama infection usanga atera n'ibindi bibazo bindi by'inyuma ugasanga umuntu byononye igiteko par exemple byononye ibintu byinshi ko naje tubageze amasone kuja kwivuza ugaze kuvuga ati ngo ngumva maze sima ngo mfise infection ngo yaranse gukira maybe wateweje kuyivuza igendera byari ibindi bintu byinshi utazi kora ko wagize utwo dusoni canke yumvise umengo ni ibintu warayineglige hano bafite negligence ukifuza nka jewe oya no kuri isoni gira isoni ku bindi byose pana ku magara vre amagara ni ikintu giteye ubwoba cyangwa basanga bangwa imiti nabi azikora bangwa imiti nabi n'imiti udeje urumva imiti nyene urumva ugasanga n'umuti ugasanga umuti yawunyoye nabi canke niba bamuhaye inzoga baramuje ntangwe inzoga ivyo byose cyangwa usanga bamuhaye umuti wo gushira aho nyene agwaye akugaca usanga nyene bigaruka hahandi nyene umenga asubira kubigira rero urumva urumva wewe muri maki
wagwaye ingwara watewe n'imibonano mpuzabitsina sivyo uragiye kwa muganga urivuje barakubwiye ko baraprecise ntuzobikore utaraheza imiti utarakira umubiri wawe urakunaniye kwiyakira ukinira kunaniye gufata ucugenda kandi usukane kwitayo utarakira usubije ibindi bishasha na wa muntu uramuhaye nawe nyene aragatahanye hanyuma gacurira ngo urumva ngo jewe ngo mfise infection ngo vyagenze uko narafashe imiti ko des fois igihe bazi ko imiti umubiri utebukamenyera imiti namwe tukayifata ugasanga nigifata kubera ko wayifashe nabi canke wayifashe igihe kininiya kutaretse umubiri nawe ngo ugwane ukire neza ubanze ukire neza uko bigenda kose naza ko naho tarabahinga mu vy'ingwara izo ngwara zitari za ngwara tumenyereye kenshi usanga nyene no kuzivuza babisaba nyene effort kanaka discipline kanaka iki ugasanga nyene ugasanga n'udu complication ugasanga swati wowe biva kuri iki undi biva kuri iki undi peut-être no mubiri wawe uri allergique ukinu kanaka ugasanga rero ugasanga ukeneye kwivuza birasaba indi discipline irenze imwe kwivuza bisanzwe ngo akirikiri n'icumutwe akirikiri n'inzoka bikaba biheze hano nk'uyu yavuze ko zitegwa ama condoms maybe ko shobora kuba ari produit wakorana ama condoms mubiri wiwe uri allergique kuri ico kora ko c'était la première fois que je umuntu agira infection akoresha gakingi abandi bavuga ati koresha gakingi zogera ntugwara ama infection mugumva wewe avuga ko ari tuzimutera ama infection maybe ko shobora kuba afite allergie kuri iyi sorte yizi canke I don't know mugabo still janki ngino muhanura nk'umuntu adafite experience vraiment umuntu adafite experience kuvyo bintu nuko yorondera umuganga akamugiza igiclair nkuko ati je burya naho uri kurampiye imiti narayifashe pendant iyi periode ngana nuko nta nakimwe yafashe ko nibaza ko hariho umuti urenze uwo muti wundi ababwiza ukuri kora ko hari impamvu ituma itari kirakira nimba antuka ingwara idakira ngo barakubwira ati iyi ngwara ufite ntikira ndabe yakire nizokira mugari ingwara ikiye barakubwira ati witrete uku unye bigenze uku unye me wivuye still bihera canke uvuwe nawe abantu bakubwira ati cumwa paracetamol ca bihera o paracetamol nawe maybe ko ufite migraine iri kiva ku nzara undi afite migraine iri kiva ku ndazi kuri grippe ifo ko uvuriye kugira ngo migraine ibanze guhera donc twari dufite igisombi yo kwivura aho c'est pas ça uyo mucuti wacu vraiment je kino muhana no kuja kurondera umuganga maybe mu specialist ko ingwara imaze gushika muri 6 mois uyigendana yivuze ku muganga wo mu quartier oya vraiment yego bon ko bigenda kose icimvira nyamukuru si we wenyene we twasavye nimba hagize umuhinga gwa kuri kino kiganiro nimba hagize umuntu abona kino kiganiro akaba afise umugenzi peut-être abikoreramwo amuduhera ikiganiro kugira soit arashaka kuba yoza ngaha yo bakoze gose adashobora kuzanga akaba yo twandikira ibyo dushobora kwishura no mukunzi wacu byo dufasha gose mugabo nawe waravye kino kiganiro iyo ubonye ikintu mu magara yawe surtout kubihimba byo mwibanga kuko buri kiboko biragoye kunyegeza tuzokubaza biri mu maso biragoye kunyegeza tuzokubaza kuko murambona abakobwa gusa mfa kubita nuko urahindiye amavuta nahabonye duhere ngane iki n'ibintu nk'ibyo urumva pampa umva nayo ibyo nubo ari kuvyikawusha uzovyikawusha gatatu bane niyo babikubaza utangura kwimvira urumva nibi iki n'ibintu nk'ibyo sawa ugasanga ni ibintu navyo ne peut-être bya na personnel ngakora bira ahantu habona uciye wivuza kuko abantu bane baciye babikubaza n'ibindi ugasanga ego biri mu bihimba byo mwibanga muga vyari ibintu bisanzwe mugabo wowe wahisemo kubigira ibinyegezwa bikagenda biri compliqué avec le temps ugasanga usibazo bikomeye vy'amagara kuba bitewe gusa no guhora no kutavuga kandi vyari ibintu bisanzwe rero nibaza ko bidasigura yuko ingwara yose ibera mu bihimba by'irondo gice ingwara yatari bishobora kuba ari bisanzwe je kandi je m'en fous none naho hatari mugabo nagiye kwa muganga niya imiti ndatanze turagura no muganga tuzagura nico gitubifo kuja kwa muganga kuko kazi mvuye na kids tubivuze uko kubera ahantu hanyegeye umenga ibintu byose biriyo ni yo reka mafashe kai bace bambwira ko nzofejo mafashe kai bace bambwira yuko ibi bintu nk'ivyo mafejo basumenya ko uzofejo usigara urihana bugushora no kunajayo gasanga ni ibintu bisanzwe na gapomade na kanini nibiki bikaba biheze sinzi wambare muzi yo munsi ifise matière imeze ukuntu sinzi ugasanga ibintu bisanzwe baguha ikintu bisanzwe gaca bihera urazi bigi uvuze ivyo zigomata atakivuza kubera gutinya ko ashaka kumbwira ko ari grave baza abantu ngahanze bakubwira ati je hako no kwipimisha sida no fumamfa sishobora kuba napfa nipimishije sida kugira abwira ati jewe
ifa kumanya ndana mu confidence ngene ko ndi muzima twiyandikisha muri university baradutumye gira test ibya sida hama nta mu peti naco byari bimbwiye ndagenda kuyigira mu munsi wo gutora shitse nsanga ari aba sister babiri bicaye ngaha baguma bayaga haje umuntu umva nibo bari imbere jenje inyuma yabo muga haje jenshitse bagaca bambisa abari jewe nje imbere nkabona bubu ntiba menga ni ntambara mugiye mwagenda batangure kuri wewe bisoma directement ko bambishije ukuntu ndavuga ni okay peut-être bari ngaha mu bindi haje undi nkana aramubishije numva ndagiza amakenga vraiment baguma bayaga kinjira umuntu kamera y'umwanya gasohoka asohotse nkabona ngene bamusirve yo muntu barabe mu maso ge nasari ibintu gibyo Evan haciye umwanya kweri jana abakobwa barahagurutse ari babiri barasohotse baragiye n'inyishu yawe ntibayitoye ega nivyo nyene kandi hari kera ndakomenya cyo ko n'ubu hari abantu ko kino kiganiro mumaze kuminshira igimizo natigenda mwipimisha umugero wa sida kubera ko umugero wa sida uracahari oya shabira ibi none tubabeshera tyo ubwo mugaje nibaza yuko sinkorera muri domaine y'ibintu vya sida nibiki mugari maza yuko hakwiye kuba indi campagne kujye kera habayeho campagne sinzi ngene byagenze abantu gusa urumva yego nibaza ko byarafashije abandi babeho umugwayi wa sida niwe ndayirivye ndirimbo yari question jumenga iyo neza desire question jeri antuka hari yanziza desire ni ya question je ba perhaps nabande kintuze kinaze yuko akwiye kuba hindi campagne kuko urumva ari kunumenga mu mitwe y'abantu conclusion yasigaye yari sida egal urupfu urumva muganaza ko bihe byahindutse ibyo bwo kwivura bwateye imbere gose urumva biriya byose by'upfu umwana ashobora kuvuka hagumega bigize ari muzima genda kwarira gakura kandi umenga umuvyeyi wagwaye niba atari abavyeyi bose ntumbaze umuvyeyi umwe sinzi urashobora kuba turi mariage mfise umugera we ntugwara urumva je naze ko akeneye ibindi campagne yuko abantu bamenya nyene aho ibintu bigeze kugira bipimishe abantu bipimishe kuko utipimishije uzowandura sivyo kuko n'undi murakubagana sivyo reka kwipimisha mubizwa mu kubagana umunsi umuzo wako abantu bose mugandana mushange mu kubagana ntuzi etat de santé yabo ingene meze hanyuma uragwaye ejo wirotuvye uri kura diara uri kuragira nte ugeze kuri ya level ya ndi umuntu agwaye kuko hari difference y'umuntu agwaye sida n'umuntu agendana umugera wa sida wirotuvye wagwaye sida wari kwipimisha kare niko ndabankuraje nk'abantu kuko ndabakunda genda mwipimishe ndabaha imitwe bazi ndabaha imitwe parti ya mbere y'agatoki ya 2026 bishika mu kwa kane twigiriye isekeza turondera abahinga kuvuga sida ego vraiment turondera abahinga vraiment baza kuvuga ku mugera wa sida ndabaha imitwe wowe nimbutinya ko uyipimisha yonyene canke ko bakugucishamwe igisho ko uri umuntu akubagana genda ugire examen general ya vyose umubiri wose n'amara make je nagize ntihashikana na 200,000 umubiri wose bawusuzume nayo nibirimwo ibiri ndenda gusa gitakaza nacuzi nuko inyishu yawe bayishamira envelope izindi ntibashimira envelope kubera yeye bayiguhukwaye ntabwo menga sinibaza muri envelope ni mu gihe ufise imbanyi cyangwa ufise imbanyi niho baguha muri envelope uyugurura umutima uri mu kanwa vuga ati mana naracumuye ego mugabo none bino bintu bigira bimbeko nibiki mu izina rya Yesu ubonye ka negative uvuga ati mu izina rya Yesu no kuvyanzo vyara neza ubuzima buraryoshe mugabo okay imana yacu no musi yo kwivuza neza ko mwayumvise nukuri mwivuze reka ndaguhe nta mpimanura abantu batinya kwipimisha kwivuza fata nk'urwa infection nk'uyu mukunzi wacu uri umukobwa twari sanction c'est vrai binaturel ugiye kwivuza ugiye kuba gynécologue uhasanze abagore bafise inda bibungenze niyo batangu kuza baragira ukuunye ukari akana kangana kujya gafite 18 akaja gukirika ngaha anye nari kaje baragateye inda nari kajyanye none sakenze gutuge mwana kumegera cyari muto ibintu nk'abagore iyo nimushaka kuyikwepa nta shwa nta kundi bazokuvuga nibo rero umuntu agasagatinye kuja kumujinekora kura ko vuga ati bavuga je ko mfite kandi ntayo mfise kandi sinde ubisigura ndabwira ati je bwanje kwivuza infection ibindi si ntabwo mfise imbanyi ugasanga ni birebire
gacha biheranga rero umuntu avuga ati je sinzoja hajya si jamais gura nabage abagore bafise umungo ya mugabo uhanga ntukomesha abagore ni wowe ukomesheje kubera ko nimba wumvise ikintu kitagenda neza mu mubiri wawe ni ingwara de office nutayitreta izokura nibivuze imiti tayiyo n'umundi uzosanga uri kurampira situation uri kwica ibintu byo mu mubiri wawe hanyuma yangwara niyaba grave de toutes les faces izosohoka izo public wanse kuvuga n'abagore 10 bari ku gynécologue cette fois zovugwa n'abantu ijana mu nkora mu barabara kuko uzosohora kaudere kari bizarre abantu baguhunga vuga ati umuntu arafisa kwikina kameze waduma bakorangira ku matera ku mukobwa ngo ngure umukobwa aguciyeko uva wosara uri kuribaza ko arivuga kuri wewe uravyibaza cyane ugeza kuri efe kwiyagaza hano hose ugeze ntuzosohoka gute kandi kubuyagaza ngo muje busabwe ngiye harya ngiye mutwarete ngikogera cyo kwiyagariza usange wari cibikomere wari tabaguye waragizene kandi byose ariko kukuvura ariko bigenda biraba complique waye nibaza yuko umuntu yoshira amagara yandaje ngo kubera yibaza ko abantu bapfa bavuga sha uba wihenze bajya bo kwa muganga muza guhuriraho hari abandi musanzwe mu bana ndi niteka ryo gukumenyesha yuko nimba ufise ivyo uvugwako barabivuga vraiment gusa ko ntamucyaranye ngo kwa muganga barabivuga atari uri barabivuga rero sinzi ico abantu batuko ntibavuga urinde wewe kuri nosi ashinaga kumeshwa ari bakwicarira ko bikiyago ari inkuru yo muri Bibiliya muri bagashaka gutwenge zo muri Bibiliya zintese umunsi umwe Yesu yaragiye mu gisagara ashika bashika bahura n'umuntu agwaye abadayimoni Bibiliya precise ngo ari mu badayimoni bakoresheje terme bayigize ngo legion mega terme y'igisirikare babari peut-être 2000 kintu nk'ico hanyuma Yesu aramudelivera uwo muntu arakira abantu bari muri ico gisagara bacu bavyumvise ko yakize barabona wa muntu ko yakize ameze neza bace begera Yesu aramusaba ati twashaka gusaba utuvire mu gisagara Yesu yaraje akiza umuntu kandi Bibiliya precise ko umuntu yara terrorize igisagara cyose hejuru ko bakirije umuntu yahora terrorize igisagara cyose baci basaba Yesu ave muri ico gisagara kubera ko ngo nibushe gukiza uyu muntu kagura ukura nk'abadayimoni wowe office izirenze wowe rero urinde hariho umuntu yasabwe n'igisagara cyose bakamwirukana mu gisagara yabakirije umuntu yo hari indirimbo y'ababigi nibutse yego urakangutse mbese iri muri ge playlist nshasha yaba no nibatwiriya kera wewe nagira hamwe na Prince Mushindi wavuze undi butemera Yesu dufate ko butemera Yesu yakoze imyaka 3 hagiye apfuye afite 30 33 ans yakoze afite imyaka 3 akaba amaze imyaka 3,000 ariko aravugwa ari umustar international na kantu wumva ko je tibia yawe kuraba rero tibia yawe ntibiye gushariza umubiri rero nukuri ivyo kuvuga hama entre temps ibintu byo kuvugwa abantu baravyexagera iyo uri kuratembera mwibarabara iyo wavuye mu nzu wiravye mu kiyo kumva uri kunze abantu bose iyo bakuravye wibwira ko barakora ngene nawe nyine bambonye iyo uvuye mu nzu wiravye mu kiyo kumva ntubitahuye neza nturisubira ngene wibonye umuntu wese akuravye uvye interpreta ko ariko akora yabonye ko nanyana yabonye ko ntaberewe twese umuntu wese muhuye umwe interprete reaction yewe n'ijisho giwe selon ifoto usanganye mu mutwe kubera ugwaye ubuzi ko abantu bose ko barabingwara yawe nta kintu na kimwe mu bantu batanu umuntu yibwira ko bamuravye apena bamuraba ni babiri kandi umwe agihindukira abahegiye kuvyibagira ivyo yabonye ni muri psychology barasigiye ngo ni effet spotlight ukuntu umuntu wese yarahantu yumva umenga ni ariko aratira attention turi 10,000 turi 5,000 turi abantu majana muri no rubanza wiyumvira ko turiko turaba wowe gute umuntu wese ngaha yaje yambaye impuzu yiyumviriye cyane ameza gahe no rubanza bwo abantu ceceke nawe yibaza ko akora muraba yavyiteguriye gute wibaza ko turiko turaba wewe gute wibaza ko turiko turaba wewe kini kubura tumwanya gusa cette fois-ci ico kintu ranagihindukije kwibaza yuko cette fois-ci ketushara ku magara yawe mugugira ugitebe kujaje kwivuze ngo duhava tukuraba umvirize ntitwakuravye ntitwakuvuze mugabo uhora unavugwa mugasisi yose kuraba si kwa muganga rero nariko barasufira imisonga ibigira ibice ubaza ko nyine bariko baraba wewe nibaza yuko reka igwanire
maybe ko no mu ngwara za mbere zibabajije ingwara atari yo ya mbere ku buryo abantu bose ariyo boha attention gose si ni wari kurigirira nabi yarabazi kuko hari umuntu yibabariye ifite umusonga mugani wawe umujya maybe afite cancer kuri chimio urumva atari wowe atari kwa gira ikibazo cyawe waje kwa muganga canke wowe ufise inda canke wowe ugize iki ibintu nk'ivyo nukuri nta turiko tugerageza ko attention yawe kwanza yishire ku neza yawe buri no mwanya uragwaye ukeneye kuvugwa ivyo bindi vyuko abantu bose baza ko barakuraba nta ubizi ko atari n'imisonga biri kirabaza ko arabwira na pembeni mugabo ivuze ubonye ikintu ku mubiri wawe udatahura kibwira umuntu umwe cyangwa babiri uvuga ko itarabashikira kandi ubu umuhungu w'umukobwa nuko twatevye gusa ku bakobwa mugani ico kimwe n'abahungu twese turafise ibihimba vy'ibanga plus ataboneka plus n'ingorane yaho yibaye iyo udatanguye kwiyagaza canke ibiki uyibona utevye kuko nihaboneka nyene mugabo iyo vy'ukuri umvise ico kibazo ivuze canke nimba atangorane ufise kwibwira umuntu muri kumwe bimubwire hama rimwe na rimwe rero no hava keni ibikino vyo kubinyegeza ugasanga pariza wewe ugasanga arafise n'umuntu babana ugasanga ahubwo uri kuja muri risque no selma uri kurivuza gushira amagara yawe en danger n'umuntu mubana agatangura gufata attitude yo gukwegirwayo kubera ntibikijoshe gose gukwegera donc hamwe ho bariho uwubatse wewe nabikinisha wewe bari yandanje kanga barahari vraiment ugasanga umuntu bana nkubaye basi par exemple ushaka kuba uri marié n'umuntu ukora we Bujumbura nakora ruguru mubonana gake sivyo infection sho kwigwara wanashimara ivuye kuri we canke atawundi muntu udakubagaza ngo wagiye ngo kurenga ibigo ngo wagiye hanze ahindi gishobora kwikora kuja fungu nkuko nabivuze urayigwaye hanyuma ugize amasene kwibwira umuntu mubakanye mutifi kwa ari kure hanyuma arangose après 3 mois asanze umugore canke umugabo karabaye none waragwaye ibintu naje ntawambwiye ati ndumugore ndumugabo wawe ntiwabimbwiye gya maybe dagufasha kukuvuza jewe nyene ugasanga umuntu yageze kuri etape ya ama infection kwera agoye kuvura nibatwaye nadakira sinzi mugabo hari usanga umuntu ayigenda n'imyaka yaranse gukira kwera juste yayinegije ko amezi make nk'abiri yonyene ugasanga yageze kuri yavuye kwica ibintu warufise umuntu basi mubana mu nzu uvuga ati umuntu twarasinye kasi funda imubwira ninagira je amasone yo kuja kwivuza se wazompatiriza cyangwa ariko nguvu kuja kwivuza mewe basigira wasi umuntu nk'ibibwe bwacyo rero hari ahantu bimeze fo kandi naravyumse n'ingwara ziteye ubwoba je natubigire gute afumara guherekeza usanga bise ubwoba bwo kwava mubwira cyangwa ati je nwabikuye no mugabo tabago ni wabimpaye agwe banyikwegeye ugati c'est toi duhere kuvuza wewe abantu bari gushikira je kuko naje sura kuzosura kunyongera ni bavuri bamvura anyways twebwe uyu munsi we twaje kuba izo manuro sabavyeyo zina bizo abantu bakunda vyama ko nakunda kandi bavuga ati biga tuvuga twa turibirana twebwe hari gihe biba bounce back genre uravuga ijambo gaye shiriga kuri wati wowe mbega horo bigira gute aje biherera inbox je ashikiganira iyo twakoze ku mapoint nkaya boom inbox yabaje baje kuzani ati wowe none ati bimeze biti donc urumva tuvuga twibirana twebwe sawa ntibaza ariko kuza inbox uko bigenda kose simba naje ngaganda kubire ngo duhereje ngaha turavanyeko target nuko nyene bigira ico bimaze mu buzima bwawe donc naho usanga inbox turabiyaga cyangwa gwiciyumvira hari ahandi hantu bigisha mukuruzo hambaze kunywa mai ikansoma message ya mukurindira ko ntuze yagaruka kuzoyemo yagisha inde nahavuge Emery nanaburukiye message ko ikibazo cavutse ariwe yari umutumire namwandikiye message aca yishura inyishu ivuga ngo mfise akabazo kuri uyo muntu none iyo infection niyihe bibaze ko nijambo yagute uyagaza wagize amahere habaye iki ibintu nk'ivyo hanyuma igira ayo fara cyakurikiza igira ibimenyetso bihe okay cyakurikiza aca avuga ati hariho ibishika ugasanga benshi hari ibishika ugasanga hariho des personnes allergiques kuri ijya latex ya preservatif
diku bakagira ama allergie ariko twobimenya atubwiye ibimenyetso na traitement yagiye ko yariyo c'est vrai ego ivyo vraiment uwo muntu rero yabona kino kiganiro aze asura twandikira tubwire ati ibimenyetso ni ibi ndonka hama traitement nakoze ni izi cyatwa kugira ngo dushire kuwazana imera canke n'abandi bantu basha kutubwira ati buryo umuntu aragira ukunuku ababizobereye mwe mukurindira atuje kwivuza ego ashaka atabana mu Burundi atabana ngo tumurange ngo jango ngaha ngo rondere uyu muganga uyu n'uyu muga ahantu hose aba hari habaganga donc aje kwivuza tukura gikuru n'amagara ibindi byose ushobora kubikora kora amagara ameze neza kandi nkuko twabivuze ugwaye mu bihimba byo mwibanga abari ruhande yawe nibagusinyara ko nibabimenya ko ugwaye rero ifoko wibabara bonyene ifoko uvyumva bonyene ko vyihutirwa ivuze ibindi vyiza byose ushobora kubishika ariko rufisa amagara atamagara tuzovuga ku mico mibi tuvuge ku bantu batagira indero tuvuge ku nyoni zigurutse mugabo dusumagara meza dutangure turi bijambi tuba dukingira amagara hama tubone kuja ku ndero no kubiki vyose no ku mameso no kuri culture mugabo twahere ku magara meza sivyo none tubanze tugira amagara duhere ku magara mu bintu ama memes no posta umwaka uheze ni ihe memes igutwanza kuruta yindi habaho nyinshi abahizabo ama memes abahizabo amajoke ya bonane ya Christmas aba ya endi nkoko ziriko zirayaga ari zitanu ziriko ziragira inama z'umusoko tugira tuzibage hari ama memes menshi ahora aba ndesize kwiganira tugihereza kuri ivyo kuri memes zera zigutwenza za bonane za Noel z'umwaka iza janvier kwidahera zera zigutwenza n'izi je sinzi nari ndusha ukaribye nibyo nta memes kwari naravye ayo wibuka waravye kera ari gutwenza za bonane ziki ama ya bonane cyane Christmas umuntu avyutse mu gitondo abagenzi be bamurungikiye ama video agaca babaza ngo ni jewe nako nterera amahera hejuru ari yicaye hasi n'agatelefone yicaye hasi agazagenzi ngo istati nawe nya screenshot buri jana yanditse ngo amahera ngo ni papuro ngikora baje konga gusa nitwara umuntu yatwibukije ko tukidesambre twibukije ko janvier ifise indwi zitanu ndabibukije na mimi turi muri janvier tamera mu yage mwibuka ko janvier ifise indwi zitanu ibintu bya 36 ari iminsi irenga ko Imana wangereje ko janvier rero muzogira umwaka mwiza kandi mbiguzogira umwaka mwiza no mugambi yego vraiment muzogira umwaka mwiza umwaka utesa muzogira umwaka mwiza musamagara meza kugira ngo tuza tumurikana dutahurana surtout mugwanya n'inzara mwabantu mwe Yesu Kristo Mana mugwanya inzara bayigwanya gute bari kubunebwe okay abakore bakore bari mugira amagara meza muga mukore mu ndera amafaranga kugira ngo irinde inzara ko inzara yatera inzigo kandi umwaka w'inzigo ufite amagara meza udakora amagara meza cyakugwa niyo nyina cyakugwa tangura amagara meza nyina cyagutera ingoro je ndadeprima kweri nke tangwara grippe yici kubera ingorane yego kaye tubasezera tubabwire nti mwakoze kuturaba mwakoze kutwumviriza mwakoze kuduha ivyo byubahiro byo kutwumviriza tutari expert agaciro ya ngo aba expert intervene yego kandi kuri tuba dukeneye kubona ama commentaire y'abantu nyine bafise notion mu ma topics tuba turavuga ku munsi pana juste kandi azi ko muriko murabiraba turabizi ko muriko murabiraba mugabo urabiravye ufite ko umuntu agize erreur mu kintu avuze ntuciye ukosora avuga ati biga kino kintu nuku kugira ngo ushobore gusova abantu duhejeje kwica guhereza uburozi ntibabumire babuvomitse kugira bashobore kuronka inkuru nyayo ivuye ku muntu abifitiye ubumenyi rero turakeneye ko n'amakomantere yanyu menshi muri 2026 yanyu pasi mu komanta abantu baje ngaha bakarira abantu baje ngaha niho mucamuza mukandika mugahamagarana muga tuko turavuga ibintu nk'ivyo kugira dufashanye kugira amagara meza kugira ubuzima bwiza muko murasista nkabe muko murasista
ijambo n'umukuru w'igihugu ndababujije. Big, thank you so much. wakoze nawe Turabashimiye abakunzi bacu utaragira sabone. Tungibutse no kugira like. ako gatoki fo ko kaguma kari Mugume mukibuka. No ku screens yanyu mu televiziyo birakunda kushaka like narabibonye muzinze mu natubesha ngo ndabara kwishwe ntibikunda birakunda. hariko like kuri te biriko. kandi agikiba nini izi vyibusha muze muraduha cyane cyane kuri televiziyo emwe bayi rero tuzosubira nkoze imisonga imbwa ndayihejeje mana peace bye cyane Siren Vibes TV.